k'izo nzego kuko iyaba inzego z'iperereza iyaba inzego z'umutekano aho mu gipolisi iyo bazi yuko mu guhamagara umuntu abantu bitwa ko inyamiramabi zitegerezwa kwamira amabi zitegerezwa gukinga amabi zitegerezwa ko umuntu ageze kwitaba hamwe mu gifaransa bavuga bati umuprevenu aba ari 50% coupable 50% innocent mugabo ari présumé innocent mu gihe rero naho yoba yakoze ikibi umuntu aguma n'umuntu umuntu naho yoba ari umuntu yakoze ikibi naho yoba ari umuntu yakoze ikibi kimwe nyene cuguheza ategezwa guma afatwa nk'umuntu kugira ngo acige urubanza rw'abantu kugira ngo afatwe nk'umuntu nejo mu gatondo niyaheza agaheza igihano azove mu gihano ari umuntu atazova mu gihano ari inkozi y'ikibi urumva rero nuko leta y'u Burundi mu gutegekanya ivyo bintu vy'inyamiramabi mu gutegekanya ivyo bintu vyo gutohoza no guhasha ikibi badafata ko umuntu ari umuntu uko ari kose yaba yakoze ikibi ategezwe kuguma ari umuntu bakamufasha kugumana ubuntu ntagirwe igikoko urumva rero umukenyezi ico ni cambere gikomeye cane cikosa rya mbere rihari ica kabiri nuko abakenyezi bari imbere muri izo nzego basamara canke batamenya ico bajejwe batamenya yuko mu gihe agiye kuba inyamiramabi ayego ategerezwa kuba inyamiramabi y'igihugu yo gukorera igihugu kugira ngo abantu babafashe kusubira kuba abantu naho yoba yakoze icaha mugabo batibuka yuko hariho abakenyezi hariho abana bategerezwa gufata banashingiye ku vy'umukenyezi ashobora gukenera ku vyo gukingira umukenyezi ku buntu bwiwe no ku vyo akenera vyiwe kugira ngo igihe yoba ahamagawe yagirizwa icaha yaragikoze canke atagikoze afatwe nk'umuntu afatwe mu iteka ryiwe ejo mu gitondo niyava mu iperereza yatsinze yambiswe izera canke yagirijwe amakosa abikore nk'umuntu azove mu gasho azove mu muntu uze muri prison ari umuntu azoja gukorera igihugu bwa muntu atazogaruka yaragizwe igikoko kubera yafashwe bunyamaswa Umurengera erari nibizi mu ntunze ngira ivyo turabigaruka ko ku mpanuro mwotanga n'icokorwa kugira ngo amabi nihohoterwa rikorerwa abakenyezi mu busho ntiribandanye munyemereye twogaruka kwa Pacifique mwavuze muti ku ntwaro ya nkuru nziza vyariho erari nibizi avuze ati kumbere ntivyari bwanyomoza ariko vyamyeho atanze n'intaye ku vyamushikiye namwe muti no ku ntwaro ya Ndayishimiye vyarabandanije ubudasa buri hehe hagati y'intwaro ya Ndayishimiye n'intwaro y'umuhisi Petero nkuru nziza hahindutse iki ibishasha nibihe kiretse amazina n'uturero mwagiye muratanga ku vyabaye mu myaka iheze umuntu abiravye ku bintu bijanye n'agateka kazi na muntu nta tandukaniro ririho hagati ya Ndayishimiye na nkuru nziza uko bumva ivyo bibazo uko bafata abantu nico kimwe nari maze kubaha uburero butatu bw'abanyurujwe mu gihe ca nkuru nziza naza ntanguye mbere kuvuga nari maze kuvuga akarero k'uyu mwigeme yanyurujwe ku ntwaro ya Ndayishimiye muri 2024 naho nyene uko vyagenda ku ntwaro y'imbere ariko bimeze nta matohoza nta guhana biguma ari kuhakana ko atacabaye hari akandi karero kamwe canke tubiri nashobora kugaruka ko nko muri Kigarama 2023 hari umwigeme yitwa Arlette Niyomwungere n'umunywanyi wa MSD yigeze kunyuruzwa n'iperereza mu gihe c'imyerekano muri 2015 ico gihe araja mu iperereza twese turasemerera baramurekura haciye igihe gito yoba yarasuye no gufatwa n'irigira kabiri naho nyine arasuye ararekugwa ariko rero kumwe mu Kirundi bagira bati inkire ntikira kabiri muri Kigarama 2023 yarafashwe afatirwa mu Kanyosha afatwa n'uwatwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura yitwa Elifaze Niyongabo umuntu yavuzwe mu mabi menshi cyane hanyuma kuva afashwe ico gihe uyu mwigeme ntarigera asubira kuboneka igihe afatwa hari haciye imisi mike avuye mu gihugu cy'u Rwanda kuramukanya mu miryango hariho urubanza rwa mariage yoba yaritavye rero nkuko bimeze ku bantu benshi iyo bavuye mu Rwanda ni kenshi baca bikekwa
bakabafata ko ari inkozi z'ikibi baje mu bikorwa vy'iperereza mu gihugu, ugasanga ntibarinze ngira no kubabaza baciye bapfa kubatwara, mu nyuma muri kwa kubabaza babonona ubuzima akaba ariho haviramwo ko bafatana n'ingingo zo kubica. Nko kuri uwo mukenyezi naho nyene twaravuze twaratabaje, nta na kimwe cigeze gikorwa. Kimwe mu vyadutangaje kuri uyu mwigeme nuko uyu mwigeme bino bihengera igihugu kirimwo bitera bituma abantu bahinduka gato, yari afise umugenzi w'umukuru umwe mu bantu barongoye imbonerakure muri Kanyosha. Hanyuma ahaviriye mu Rwanda araja kuba ku rugo rw'iyo mbonerakure. Ico ntitwashoboye gutahura neza kuko yavuye ku Musaga kuwo bavukana agenda kuba aho mu rugo rw'iyo mbonerakure niho yari amaze imisi. Hanyuma igihe yanyurujwe iyo mbonerakure iri hafi ibirorero, ariko iyo mbonerakure ntiyamutabarije. Biboneka ko ya mbonerakure nyene ariyo ishobora kuba yamutanze ivuga ko yaravuye mu Rwanda. Iki ni ikintu tukunze kugaruka ko cyane mu bintu incuro zitari zike turiko turavuga ibikorwa vy'iperereza, ingene abantu bagwa mu mitego y'iperereza. Nk'uyu muntu yizigiye imbonerakure isanzwe ikorana n'iperereza, bica birangira anyurujwe n'umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Kuva ico gihe nta gakuru, nk'uko warumbaje uti hari ubudasa. Uko usanga navuze uko vyagenze ku wanyurujwe kuri Nkurunziza, niko uza gusanga ndabivuga ku wanyurujwe kuri Ndayishimiye, usanga vyose bimeze co kimwe. Umuntu yoshobora kuja no ku wundi mugwi ugira kabiri w'ivyaha twavuze bikomakomeye vyagiye birakorerwa abakenyezi. Umva tuvuye kuri uyu mugwi w'ivyaha vy'abanyuruzwa bakabugwa irengero ryabo, twaciye tuja ku rundi rugero rugira kabiri ubw'abakenyezi bo bagandagurwa icese. Bamwe barafatwa bakicwa bamaze gufatwa n'inzego z'igihugu, bikaboneka ikiziga kigatorwa, arivyo bita vyitwa execution extrajudiciaire. Hariho abandi nabo usanga bishwe bagategerwa nko mu nzira bakaraswa, ari umugambi wubatswe wateguwe, bakicwa. Reka ndiko ndabivuga, iyo umuntu agiye avugira ku burorero niho usanga abantu boroherwa kumva ico umuntu ariko aravuga. Nko mu itariki 16 z'ukwezi kw'icumi muri 2015 hariho umukenyezi yitwa Charlotte Umugwaneza. Uyu muntu yari umugwaneza nyene koko, je nari ndamuzi, yari umwe mu ndongozi zishira hamwe Oricom, twahora tumaze guhurira muri societe civile. Ndibuka ko ari n'igihe muri 2015 yigeze kunyandikira ambwira ati uragaba, hariho ibintu tubona, ibintu tuzi, hari umuntu turi kumwe muri societe civile wogaba ko ivyo ariko arakora, ivyo ariko arakorondera. Ico gihe uyu mukenyezi yarigeze kumburira gose ivyo bintu ku buryo mu mutwe ntamvamwo, kubera nzi ingene nawe yari yitwararitse abandi. Rero muri 2015 uyu mukenyezi iruhande yuko ari muri Oricom yari n'urongoye mu barongoye umugambwe MSD muri komine ya Cibitoke mu gisagara ca Bujumbura. Ni naho yaba. Igihe cy'imyerekano rero uyu mukenyezi yari imbere gose, yari mu bafasha gutunganya imyerekano hajya mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Aho mu kwezi kw'icumi muri 2015 Charlotte Umugwaneza kubera yabona umutekano waho yabumengo umeze neza, yashatse kwimukira mu Ngagara, agenda kurondera imodoka iza kumufasha kwimuka. Mu gihe agiye kurondera imodoka niho yaca afatwa n'umwe mu bapolisi twavuze kenshi yitwa Brigadier Jonas Ndabirinde, yari igisongerezi cy'intwazangabo mu gipolisi yegukira igisata cy'igipolisi kijeje gucungera inzego bita API. Akaba mbere yari muri garde presidentielle, yari mu bacungera president Nkurunziza, ari mu bantu bamwegereye cyane, banamukorera iperereza, bavuga ko ari umuntu yashobora kwinjira mu biro by'umukuru w'igihugu atabaje kudodora. Hanyuma wumva uwo munsi aramufashe, twaramuvuze kenshi, umuajida yari afise kamyonete usanga n'abakuru b'amakambi badafise, afise abamugendanira benshi cyane, iby'abakuru b'amakambi badafise, kandi wewe ari umusuzofisiye. Rero aramufashe amushyira muri ya modoka, amwicarika hajya inyuma muri kamyonete ku buryo abantu bose bagenda babona uwo mukenyezi. Aramwinjiza mu ikambi muri API n'ibintu vyiwe, ngo hajya kuri entre barabifata, agasakoshi kiwe barasanzaza ama identite ibirimo byose. Ivyo twabibwiwe n'abapolisi bo muri API ingene ivyo bintu byagenze. Aramara kanya aho muri API,
mu nyuma wa Jonas Ndabirinde aramusohora abantu ntibamenye yamujanye ico bikoze bukeye itariki 17 z'ukwicumi ikiziga ca Charlotte umugwaneza catowe mu ruzi Gikoma ni hariya urenganye gato uduga za Bugarama niyo ico kiziga niyo catowe biboneka ko ashobora no kuba yararashwe yaracumaguwe imbugita ari ibintu bibabaje cyane ivyo biramaze iyo myaka yose bivugwa turishira habona ariko nta na kimwe kigeze gikurikira nk'iyo rero ceba iyo yakaya execution extrajudiciaire ni nk'iyo umuntu yafashwe n'umupolisi mu nyuma gatorwa bamwishe nabi gutyo bakaja guta mu ruzi dufashe nka karorero ka assassinat no kuvuga igandagurwa akarero abantu bose koroshe bazi ni nk'igandagurwa ry'umupfasoni Consolate Kararuza umukenyezi wa General Atanaze Kararuza bamurazi yuko barashwe igenekezo rya 2025 mu kwezi kwa kane muri 2016 bageze haje imbere y'ishure rya Saint Esprit i Bujumbura amakuru dufise noneho ukurikiye n'intahe zagiye ziraba ku basirikare barokotse muri kijya gitero urupfu rw'uyu mukenyezi rusa n'urutandukanye gato n'urupfu rw'umugabo wiwe naho bapfiriye mu gihe kimwe kuko umugabo yacikanye bakibateye batera ry'amarokete babarasa muri kijya gitero umugabo we yaciye acikana mushoferi avuga ati naciye mbona Kararuza aguye yubitse umutwe imbere we yari yamaze gucikana ariko umukenyezi ntabwo we yacikanye uwo mwanya yariko aravuga murazi ko yaciye agerageza kuja kubarara ku mwana wiwe yari mu modoka kugira amasase afuna aja kuri nyina akingira umwana rero abaje kuraba abambere bahashitse bari mwabo mwiperereza umukozi w'iperereza aravugwa neza uwari we yabikoze yaraje asanga umukenyezi aracyari ko aravuga rero muri iyo ntahe baravuga neza ko uyu muntu yaciye amurasa aho nyene abari wamuhohosha naho nyene muribuka yuko ico gihe President Nkurunziza yaciye atangaza ko atanze indwi imwe gusa ngo abishe Kararuza bazobe bafashwe bazobe bazwi ngo imanza zizokorwa imyaka igiribe 10 abagandaguye bano bantu batigeze bafatwa kandi amatohoza yigenga yose yagiye arakorwa yerekana ko bano bantu bagandaguwe n'inzego z'igihugu intwazangabo zabikoze ziravugwa cyane baba bo mu gisirikare baba bo mu gipolisi nk'izina rya Desire w'amahoro ryaravuzwe baba mu iperereza nk'uwitwa Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu n'abantu benshi bavuzwe abarokotse bivugira ko biboneye ariko gushika uyu munsi nta na kimwe kigeze gikorwa kuri bino bintu reka umuntu agenda nyaruka nko kuri twavuze nka honorable Hafsa Mosi igandagurwa ryiwe mwibuka uyu n'umuseni DFDD aho navuga nti bose biraba bose yari umuseni DFDD yegereye cyane Nkurunziza yarazi ko ari umugenzi akomeye gose ba Nkurunziza we nyene yarivugira ko yanka gose na Bunyoni inyuma yaho cyane cyane inyuma ya hamwe agiye imahama akagendera impunzi agakorora amosozi aravye ingene impunzi zari zimerewe imahama mu Rwanda ubwo nyene ngo yaciye aronka telefone ya Bunyoni mubwira imubaza ingene ashobora kuja kuririra abansi b'igihugu muri buha ko ari abashinga amateka muri EAC mu bindi bihugu babitanze ko intahe ingene yarababaye aje kuronka iyo telefone ya General Bunyoni hanyuma mu gihe atashe abagenzi ni benshi biwe ni benshi yabwira ko ari menace gose ko abona ko ashobora kugira ngo nawe umwanya wari wo wose kandi ko byokorwa na General Bunyoni ariko akaguma yizera ko azokingirwa na Nkurunziza yafata ko ari umugenzi wiwe akomeye kwabibwiye Nkurunziza yavuga ko atacyazoba abibona rero yarazi ko abangamiwe mugabo haguma yizera ko Nkurunziza azomukingira amaherezo murazi ingene yarashwe ababikoze baravuzwe nka FP yarakoze amatohoza kuri ico kintu iratanga amazina iravugisha umwe mu bakozi biperereza yatanze intahe nk'uwavuzwe ko yamurashe yari umukozi w'iperereza umushoferi mu iperereza yitwa Desire Manirambona batazira Yusuf Desire Manirambona amaherezo yiwe nawe turamufise mu indondeza ko yahavuye anyuruzwa muri 2023 rero nko ngaha harabaye ikintu citwa nk'urubanza hariho n'abantu bapfunzwe ataho biboneka ko bahuriye n'igandagurwa rya Hafsa Mosi ariko inzira z'ukuri zotuma abagandaguye Hafsa Mosi bafatwa ntizigeze zikurikiranwa uwo norangiriza ko mu bagandaguye nko muri ico gihe cya Nkurunziza ni nk'umupfasoni dukunda kuvuga ko yitwa Lydia Nibogora yakora muri Regideso nawe
yari umugenzi akomeye cyane w'umuryango wa General Bunyoni, yakunda kuja ku rugo gusengerayo, yama ari kumwe na muka Bunyoni ya Sainte niyo nkuru. Mu nyuma nagira n'ubundi bucuti bukomeye gose na General Bunyoni, turamaze kubyandika kenshi no kubivuga ko mu nyuma ariko haduka aho hantu basengera, umwe avuga ko Imana yamweretse ko uyu mukenyezi ari mu migambi yo kwica Bunyoni, ko ariko akorana n'u Rwanda. Ivyo byavuzwe uyu mukenyezi nawe nyene aherutse kuja kuramukanya mu Rwanda, kuko yari afise nyina w'umunyarwandakazi. Ico gihe rero agarutse niho haciye hatangura kuza ayo makuru yuko u Rwanda rwamutumye mu mugambi wo kuzokwica Bunyoni, kandi ko Imana ariyo yabiberetse. Birahava rero bija ku rugero rukomeye, na Bunyoni arahava nawe nyene kumbure ntituzi ko yavyemeye, nuko yabatinya umukenyezi wiwe yaba bihagaze ko cyane. Twarigeze kwivuganira n'umushinga ntaye w'uyu mukenyezi, aratubwira ingene we yageza ku rugero rwo kuja kuraba Bunyoni mu biro, amusaba ko yobabarira umukenyezi wiwe, ubucuti bukabandanya. N'ahantu havugwa ibintu rimwe na rimwe byumvirije, twumva byinshi turiko dukora amatohoza y'ibi bintu, hariyo bimwe tugeramwo umuntu akavuga ati ibi bintu birabaho, ndiko ndumva uri kubibwirwa n'umushinga ntaye w'umuntu. Hanyuma murazi ko uyu mukenyezi yahavuye agandagurwa itariki 8 z'ukwa kabiri muri 2017. Inyuzwa ryiwe afatwa avuye ku kazi, abamufashe yamwinjiza mu modoka, yinjiye atwenga, biboneka ko ari abantu bari bazinanye. Uwo mwanya umukenyezi wa Bunyoni yoba yaterefone umugabo w'uyu mukenyezi amubwira ati wewe warigorewe, atanga amakuru ngo ivyo umukenyezi wiwe yagiyemwo ngo n'abamutwara. Uko niko twabibwiwe, ntituzi ico muka Bunyoni nawe yoba bivuga ko. Hanyuma cagiye kuboneka nuko ikiziga cy'uyu mukenyezi cyaciye gitorwa hariya mu Kanyosha aho bita kwa Sebatutsi ku mugoroba. Umugabo kubera amakuru yari yahawe ku murango y'ivy'umugore ngo yagiyemwo bitari vyiza, we yari afise iryo shavu, ntiyamenya ahubwo ko igihe yahawe ayo makuru umukenyezi wiwe yariko aricwa. We yagiye kumenya ko umukenyezi wiwe yishwe bukeye. Ifoto iri abantu turayishira ku mbuga ngurukana bumenyi, twerekanye umukenyezi yatowe ikiziga ataramenyekana wari we. Aha barabona ko ari umukenyezi wiwe baraye bishe. Mureka ko ico gihe havuzwe cyane n'izina ry'umuntu yitwa Musaga, ko ari we yoba yaragandaguye no mukenyezi. Musaga abantu bumvise cyane imbonera kure y'ico gihe yari iteye ubwoba, ariko twagiye kumenya ko hariho uwundi Musaga yari umushoferi, yoba yari umushoferi w'umukenyezi wa General Bunyoni. Mu nyuma kandi murazi ko hariho n'umukenyezi wundi yari muri ano masengesho, ashobora kuba ari nawe yakoreshejwe mu kuvuga ko Imana hari ivyo yavuze. Yahavuye nawe abangamirwa, yagirizwa ko ari we yahaye amakuru Fokode y'ibyabaye. Nawe arahabahungira muri Zambia, no muri Zambia bahakwa kumwicirayo. Kuri uyu mukenyezi nawe nyene nta cyakozwe. Harafashwe ubwa mbere waramuherekeje igihe asohotse mu biro, abasiti babiri bari ku muryango babonye ingene yinjira mu modoka, babamaranye indwi zibiri gusa babafashe. Ahanini kwari kugira bumve neza amakuru bafise ayo ariyo, mu nyuma barabarekura. Kuva ico gihe nta kintu na kimwe cyakurikiye. Ubu n'uburorero bw'abishwe mu gihe cya Nkurunziza b'abakenyezi. Mudukundiye tugarutse kuri uburorero bumwe bumwe, turumva ko ari bwinshi kandi benshi bagandagurwa mu mice itandukanye kubera imvo zitandukanye. Ariko tugarutse no ku burorero bubiri, umuntu yigeze kuba umushikiranganje, akaba umushingamateka wa EAR, akaba umuvugizi w'umukuru w'igihugu, umukenyezi w'umusirikare akomeye akagandagurwa, mugabo ntihagire itohoza na rimwe riba, ntihagire abakurikiranwa. Uno munsi mwebwe mufatira kuki kugira ngo mwiyumvire ko hashobora kuba ubutungane umunsi umwe, canke mubandanye musemerera? Ntimubona ko ngira ngo ari ubutumwanya atakizoteba kikakogwa ku bijanye n'ubutungane? Hari akajambo nkuze kwandika abaho bihora bishikira bagasoma amail yanje nungitse nka mail. Hariho citation, amajambo yavuzwe na Gandhi, nashize kusanga kenshi acaza nibuka ko ari amajambo igihe kimwe yigeze kubabaza Gerard Ndahirabe. Hariho umugwi waraba ibintu ingene inzego z'umutekano z'u Burundi zohindurwa, hari mu za 2010 ngira na rimwe cyangwa na kabiri. Twahuriramwo ambasade ya Pays-Bas, bamwe mu butegetsi, abo muri société civile. Rero turiko twigira umunsi umwe banyandikiye nanje nishura, acabona iryo jambo arashavura gose. Akajambo kavuga ngo iyo bishitse nkihebura, nca nibuka ko muri kahise mu mateka yose y'ibihugu hamye habaho abantu babicanye kandi bakomeye. Mu gihe cyabo barabonetse bakomeye cyane, ariko kandi kahise katwigisha ko abo bantu bafise umwanya bamara, ariko ko impera n'imperuka bakoroka. Impera n'imperuka
barakoroka ijambo Gerard Ndabirabe yararisomye ico gihe arababara mbona yanditse ngo mbega ngo ibi bintu byovyo bijemo ngaha nibiki ntiyaniya nabonye ko ari akajambo gaherekeza amameri yandi yose imisi yose rero ku kibazo mbajije nkura hehe ico cyizere ko umunsi n'ubutungane buzobaho ubutungane buzobaho kubera ko intwaro zikora ivyo bintu zihereza kugwa ikibazo n'umwanya bimara ariko impera n'imperuka ziratemba ni suko CNDD-FDD yo bikomeye kurusha ubutegetsi bw'abanazi bwa Hitler ntabwo CNDD-FDD ikomeye kurusha izindi ntwaro z'abandi bantu bavugwa cyane muri kahise batwaje igitugu rero nayo nyene irafise umwanya ikomeye barafise umwanya bashobora kugira bino bintu bakonona abarundi bakabagirira nabi uko babagirira nabi ariko barafise umwanya wabo wo gukoroka barafise n'umwanya wabo wo kuzobazwa bino bintu ico cyizere ndagifise muri jewe ntigihungabana na gatoyi dushobora kuzoyibona n'amaso yacu tukiri bazima twebwe canke bikabonwa n'abandi nyuma yacu ariko ico sindagikekeranya intwaro y'ubako gukora bino bintu yandikiwe gukoroka umunsi umwe ntishobora kubandanya n'Imana ntishobora kubyemera ico mbere je nkundi wawe ni kujya kuntu bavuga ngo bashize Imana imbere iyo Mana bahamagara iyo Mana umunsi umwe izokwiyerekana ko ari Imana nyene ibibabaza ingene bakora amabi nkaya mu izina ryayo rero kuri ico gihe no kwishura gutyo notakaza icyizere kuri ico umunsi hatoba hakiriho umurundi n'umwe asaba ukuri n'ubutungane umunsi hatoba hasigaye umurundi n'umwe asaba ko bino bintu bihinduka aho notakaza icyizere ariko igihe yaba jewe yaba wewe yaba ubundi tukiriho tuvuga tuti ibi bintu dushobora kuvyemera mu gihugu cyacu hari nabo bababazwa n'ivyo bintu iyo miryango ibabaye kubera ibiriko biraba ko biba ku babo icyizere cyanje ntigihera ku munsi umwe impera n'imperuka abibaza ko bafise inguvu zikibi zizohera yaba zari inguvu z'icyiza nogize ntabo bazoramba ariko inguvu z'ikibi zirafise aho zitegerezwa kugarukira sinzi ko mwonyemerera nkagenda cishijemwo abagandaguye kuri Ndayishimiye kuko kenshi iyo turiko turabivuga ariho benshi mbona abanyagihugu batwandikira ngo ivyo bintu ngo ubu byaraheze ngo nivyo mu gihe cya Nkurunziza nyene ngo ivyo bintu ntibikibaho rero iyo turiko turabaha uburorero bw'ibiriko biba kuri Ndayishimiye ni kenshi abantu baca batangara ati ivyo bintu biracyariho biracyameze gutyo nyene ngira no ufata akanya kumbure nkagenda nyaruka mugabo no mu gihe ca Ndayishimiye tukagenda hari abo tuvuze ko abantu bakumva ingene arakamaramaza ibintu bihari nko ku gihe ca Ndayishimiye reka ntange uburorero nka bubiri hari nk'umukenyezi yitwa Diane Ndayiragije Diane Ndayiragije n'umukenyezi yari umukenyezi w'intwazangabo mu gisirikare yitwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye Aron Ndayishimiye ni umwe mu basoda b'u Burundi bavugwa cyane mu mabi menshi gose twagiye tumuvuga yaba twebwe muri Fokode yaba amaradiyo abari kwatanga amakuru mu Burundi ku mabi yakorera nko mu Rukoko ku mabi agenda akorera kenshi ahantu hose aciye sinzi ko mwibuka ko no mu ngwano iyi ngwano yo muri Kongo Aron Ndayishimiye baramurungitseyo agenda afise igisharara kidasanzwe cyo kwica umba hari kwica aba M23 hari kwica abo batutsi bo muri Kongo we yagize ati akaryo ndakaronse ngo agira umwete udasanzwe ku buryo umukuru w'ingabo z'u Burundi zariko zigwanira muri Kongo we nyene vyamuteye ubwoba ko bahaba bambara ibara bagasanga hafashwe intwazangabo y'ipete rya Lieutenant Colonel y'u Burundi acarategeka ko uyu musoda bamukurayo bakamusubiza mu Burundi atarabambika ibara rero n'umuntu azwi ko ari umuntu mubi cyane mu mabi agenda arakora umukenyezi wiwe Diane Ndayiragije yagandaguwe mu kwezi kw'icenda muri 2021 ico gihagandagurwa yari muhira ubwa mbere bwo yari amaze iminsi nawe nyene avyikeka ko ashobora kugirirwa nabi ngo kubera amajambo yabwirwa nobabwira ko uyu mukenyezi atarasangiye ubwoko n'umugabo wiwe rero mu byo yatukwa harimwo ibijanye n'ubwoko bwiwe hanyuma umunsi nyene umunsi apfa canke imbere yawo gato yari yabwiye abo bakorana ko yipfuza kuja gusenga ko yumva ko atamerewe neza ashaka kwiyegereza Imana uwo munsi nyene yaca anapfa umugabo yari yamurungikiye imodoka imutora aho yakorera maja muzabubanza yari umu infirmière hanyuma umugore ari nyegeza abwira abukazi ngo bavuge ko atari ku kazi kuko yatinya ko niyo modoka imutwaye ashobora kutaza gushika aranyegera imodoka iramurindira amasaha n'amasaha arondera iyaca ava ku kazi asiga imodoka y'umugabo yaje kumutora aca mu binywabi aza gushikaho ataha muhira atashe muhira
niho umugabo yaza, umugabo ngo acamubwira ko ashaka ko amucumbira umutsima sinibuka ko ari uw'ingano, kandi ko akeneye ko ari we nyene ategerezwa kuba umucumbira. Umukenyezi aja mu gikoni n'umukozi w'umwigeme bari bafise, hanyuma umugabo agenda kugaranira abana mu cumba kimwe co mu nzu, ku buryo bose bagira ati uyu mugabo ubwo nta migambi ibi bintu n'ibiki ariko arakora. Niho hategwa grenade muri ico gikoni. Grenade abantu bose twaganiriye bavuga ingene aho hantu hubatse atahandi hantu na hamwe yashobora kuzanana kiretse ku ruhande ruboneka ko ari rwo rwari rurimwo umugabo wiwe Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Igihe uyu mukenyezi atewe iyi grenade ntiyashobora acikana, baciye bamutwara ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Aho nyene akiri ngaho umugabo avuga yabaho singiriye Garone, uko niko ngo umukenyezi yavuze. Umukenyezi barayamutwaye ariko yahavuye asandaba aho ku bitaro. Hari bamwe bakeka ko no muri ico gihe hoba hariho ivyakorewe aho hantu mu gihe bitatohojwe, ntawoheza ngo abivuge ko hano. Rero imyaka ngiyi iraheze dusemerera dusaba yuko habaho amatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije, ariko gushika uyu munsi nta na kimwe kigeze gikorwa. Uyu mugabo ntiyigeze abazwa ibijanye n'urupfu rw'umukenyezi wiwe, narijye asanzwe avugwa mu yandi mabi atari make. Hari akandi karorero, ni umukenyezi yitwa Chantal Hatungimana. Chantal Hatungimana yari mushiki w'umushikiranganje wa mbere w'ico gihe yitwa General Alain Guillaume Bunyoni. Uyu mukenyezi yari umuyobozi atwara departement y'ivyo ya Patrimoine aba bahunguka mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Nawe nyene yagandaguwe muri Nyakanga muri 2021 mu gatondo ariko yitegura kuja ku kazi. Icagiye kudutangaza rero kuri uyu muntu yogira ati uri mushiki w'umushikiranganje wa mbere, nawe nuhoho amatohoza yoca kogwa vyihuse, kuko uvukana n'igihangange ni wategeka inzego zose z'igihugu. Twagiye gutangara dusanze muri parke abari ko barakora kuri iyo dossier ngo bahavuye bahabwa itegeko ko iyo dossier bateza kuyikorera ico bita classement sans suite, ku buryo bari bayifise bayihagarikiye aho bari bageze, nta numwe yafashwe, nta gukurikiranwa, dossier yaheze gutyo. Akararo kanyuma ni umukenyezi twavuze ko cyane yitwa Alice Ntahokagiye. Uyu yafashwe ijoro riraho ku rugo rw'umugenerale bita General Major Isidore Ndihokubwayo batazira Nankubade. Arakubitwa bikomeye cyane, abantu babona, akubitwa n'abapolisi bacungera uyu mugenerale. Kandi mu gitondo cy'uwo munsi uyu mukenyezi yari kwasangira icyayi n'uyu mugenerale mu kibanza kimwe mu gisagara cya Bujumbura twashize n'ahabona. Iryo joro nyene mu gatondo bukeye ikiziga cy'uyu mukenyezi cyatowe mw'ibarabara hajya hafi ya Sodeko. Nawe nyene twarasemereye igihe byaba tutanguye kuvuga. Uyu mugenerale yaciye ahabwa igikorwa arungikwa muri Chad. Hariho mission ya CAC yatohoza ku rundi bwicanyi bwari bwabereye muri Chad. No kuvuga umuntu avuye mu Burundi akekwa ko ashobora kuba yishe umuntu yarungitswe kuja gutohoza, gukora amatohoza mu kindi gihugu, havugwa abandi bantu bishwe. Aramara y'igihe, mu nyuma abapolisi biwe nibo boba barafashwe gato barabazwa. Twumva amakuru y'ingene bagiye bararekugwa. Mu by'ukuri nta cyakozwe kijyanye no kubaza uyu mugenerale imigenderanire yiwe n'uyu mukenyezi, n'impamvu uyu mukenyezi yakorewe bino bintu gushika ku rugero rwo kwicwa. Rero n'uburero butatu ntanze, ariko murazi ko uburorero ni bwinshi cyane bw'abantu bw'abakenyezi baguma batogwa ibiziga hirya no hino bakaca bahambwa ubwo nyene atamatohoza akozwe. Ni byinshi gose byo kuva mu mwaka wa 2020. Sinzi ko hari umuntu ushobora gutondeka abakenyezi n'abigeme batogwa ibiziga mu gihugu cyose bakaca bahambwa ubwo nyene
atana kimwe ikurikiye ego n'ububisha butagira izina bubandanya ego Pacifique nahazwe kumbure ko mu kanya tuja kwa Erari hanyuma tuje mu gice ca kabiri ca kino kiganiro mbega none abo bategetsi batanga amategeko yuko amatohoza atabandanya nayahe mu buroro mwagiye muratanga mwigeze kuvugamwo General Bunyoni no musi arafunzwe nta nguvu afise abo bandi bafise ubwo bubasha bwo guhagarika ivyo bintu ko amatohoza cyangwa ubutungane bukora ni bande mbega Ndayishimiye Evariste wewe hari uruhara yoba afise muri ivyo byose biba ikibazo ni cyiza cyane mu magije umuntu aravye ifa rya Bunyoni akabona ingene ubutegetsi buhari bwa nka Bunyoni ukaraba ibintu bamukorera uyu munsi uko bimeze yo kwibaza ati amabi Bunyoni yakoze yari kuca atohozwa maze akayakurikiranwa ko navyo bikaja habona ingene yabangamiye agateka kazi na muntu murazi ko kuva afatwa ko ari cyo kintu twebwe twagumye duhagaze ko cyane bimwe mu byo bari ko baramwagiriza turavye ingene urubanza rwagenze biboneka nka davyite nka reglement de compte gusa ngene abategetsi babankana bakoranira ikibi bakoresheje inzego z'ubutungane nivyo bibonekamwo kurusha kurondera guhana ivyaha biba vyagiye birakogwa rero kuri ibi vyaha bijanye no gusesa amaraso byo guhungabanya bikomeye agateka kazi na muntu murazi ko Bunyoni atigeze abazwa ikintu na kimwe muri ivyo kubera iki nukubera kwico bagisangiye nukuvuga ko ari intwaro yubakiye kuri ico kibi nyene ibijanye no kwica abantu ibijanye no gusesa amaraso kunyuruza abantu bakabugwa irengero kugandagura abantu kuboreza igufa abafashwe bagapfungwa kunyuruza abantu bakabugwa irengero gukoresha ubutungane ntihagire ico bumara ivyo bisa nuko biri mu maraso y'intwaro ihari bose babihuriyeko niyo muze mwumve umuntu ugize uti mbega Ndayishimiye we yoba birimwo ivyo Ndayishimiye adashyigikiye arabivuga Ndayishimiye murazi ko ari umuntu avuga amajambo menshi mu majambo menshi avuga ivyo adashyigikiye arabivuga muze mumwumviriza imisi yose abariko aravuga ibibazo by'ubutunzi byo arabivuga ko kenshi cyane abiba kumbure atabayemwo baramubabaza ico gihe kandi akabiyameza akavuga ko bofatwa naho mu nyuma turindira tukabibora ko nabo nyene baheza bagafatwa ariko ibi tuvuga bijanye no guhonyora agateka kazi na muntu ntageze ntiyigera bicisha mu kanwa iyo yarigeze kuvuga gato ku vy'abanyuruzwa incuro nka zibiri ico gihe turanabishima ko yanavyubahutse kubivugako ariko naho nyene mu kubivuga yavuze gute yavuze ko hariho nk'umuntu ngo yaranyurujwe ngo hanyuma ngo dusanga ngo hariho ngo abantu b'abapolisi babirimwo ngo turamutesha ngo abapolisi turabakurikirana ahandi yarigeze kuvuga ngo nivyo ngo araho turatwumva ngo hariho ngo umuntu ngo ibintu ngo by'amakidnapping ngo birabaye ngo ariko ngo twarabihejeje ngo ivyo bintu ntibikibaho ni ukuvuga naho yabicishijemo ntiyavyemeye by'ukuri ko bibaho ntiyavyemeye ni ukuvuga ko bino bintu biri mu vyo nawe nyene yemera gutyo inzego zimwegukira ziri mu nzego za mbere zikora aya mabi urwego rwa mbere rumwegukira ni urwego rwa Service National de Renseignement rutwagwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ubwo rwego nibwo ruberamwo ku rugero rwo hejuru cyane aya mabi yose usanga turiko turavuga haba kuja kurasa bano bantu baraswa haba kunyuruza abo bantu haba kubakorera ya mabi twavuze mu byo twise detention secrète vyose bikorerwa mu iperereza Ndayishimiye arabizi murazi ko twamurunkiye urutonde rw'abantu 80 bari banyurujwe hagati y'ukwezi kwa gatandatu 2020 n'ukwezi kwa gatandatu 2022 mu myaka ibiri gusa yari amaze ariko aratwara twaramuhaye amazina turamwereka ingene abantu banyurujwe n'inzego z'abanyuruje turarindira ko avyishura ko ntaco yigeze akora kandi umuvugizi wiwe yaremeje ko ikete twarungitse baryakiriye mu biro vy'umukuru w'igihugu rero ku bwanje nta tandukaniro ririho yaba ivyo Bunyoni yakora n'ingene Ndayishimiye abona bino bibazo babibona co kimwe nukuvuga nico gituma kuri urwo ruhande ivyo bidahanwa ivyo umwe yagiye ategetse naho babandanya babikingiye noneho usanga ivyo vyategetswe na Bunyoni abo yabikoresheje mu kubikora usanga bakiri no mu butegetsi uyu munsi nabo ariko barakorera Ndayishimiye ku buryo bagize bati duhana ivyo bintu baza kwisanga n'abari mu butegetsi ubunyene baca bashikirwa nabo nyene bakaca bakurikiranwa rero n'urufatangane barakingiranira bavyumva kumwe n'intwaro yubakiye ku gusesa amaraso nuko ico kintu Erari nibizi ngira mwakurikiranye uno munsi umuntu yo kwibaza
mwavuze yuko vyarabandanije mu raporo ya Fokode yasohoye yerekana yuko hari abakenyezi indwi mu bo yakoze ko amatohoza bagandaguwe bitwa rubozo, yerekanye abakenyezi 9 banyurujwe bagenda kagirire. Ariko kandi muri iyo myaka yose imaze ivyo bintu byose biba mu nzego harimo abakenyezi badasiba no guhimbaza umunsi w'igenekezo rya 8 ntwarante, tukabona bambara ibitenge. Mbega abakenyezi bo bamariye iki abandi bakenyezi? Kubera iki bataduza ijwi? Ni iki badakora? Kubera iki batagikora uno munsi kandi amabi twumva bakorerwa arenze urugero? Abakenyezi bari mu nzego barabona ibiriko birakogwa, bibaca mu maso, mugabo nukuraba nabo nyene ingene babashitse muri izo nzego. Kugira ngo ugire ucumara mu rwego urwo ari rwo rwose, nuko ufise umwidegemvyo. Uwo mwidegemvyo ubwa mbere uwugira mu gushika muri urwo rwego. Umuntu arashobora kwibaza ati mbega mu gushika muri urwo rwego bagiye kubera ubutwari bwabo, bagiye kubera ubuhizi bwabo, bagiye biciye mu muco, canke bagiye bahetswe n'umwe muri abo nyene babikora.